Iyi ni radio BBC Gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere kibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuza miryango ahure hose, ikaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi z'amakuru torambora mu kanya. Kuri uyu wa mbere tariki ya 21 z'ukwa 10, Korea y'Epfo yahamagaje ambasaderi w'Uburusiya ishaka ko ingabo za Korea ya ruguru ziva, ivuga ko ziri guhabwa imyitozo yo kurwanira muri Ukraine ziva mu gihugu bwangu. Inzego z'ubuzima mu Rwanda ziravuga ko zifite ikizere cy'uko virusi ya Marburg igenda icika intege, ndetse kandi ko ngo ishobora no gutsindwa burundu mu gihe cyavuba. Mu Burundi ho umunsi ubaye wa 4, bamwe mu baturage bo mu majyaruguru ya Bujumbura batagira amazi yariba. Ibintu bibateye inkeke zirimo nizo ku rwego rw'ubuzima. N'abayakuzana utafise bitatu ntiworonka amazi. Twaje kuvoma kuko aho tuba byase kweri byananiranye. Umwanda ni mwinshi kuko ata amazi turonka. Guteka turiko turavoma nkaya hanyu urabona ko ari ibara. Turafise ubwoba cyane. Ntiwibagirwe rero n'imikino nk'uko bisanzwe buri wa mbere. Aya makuru yose n'ibindi turayarambura mu kanya nyuma yuko Nina Iradukunda abanza kubagezaho incamakendi y'amakuru avugwa kwisi. Abanyagihugu bo muri Moldavia bashigikiye kwinjira mu ishiramwe ry'umuryango w'ibihugu vya Buraya EU biboneka ko batsinze ku majwi make cyane amatora yo kwemeza canke kwanka ibwirizwa shingiro kuri iyo ngingo. Amajwi yari yegeranye cyane kurusha uko vyari vyitezwe. Umukuru w'igihugu ashigikiye kwinjira mu muryango wa Buraya, Maia Sandu, yavuze ko abamushigikiye batsinze urugamba rwa mbere rugoye ruzogena kazoza k'igihugu, inyuma yaho abategetsi muri Moldavia bagirije Uburusiya kuba inyuma y'igikorwa kinini cyo kugura amajwi. Ținta lor de a cumpăra 300.000 de voturi. Intego yabo yo kugura amajwi agera ku bihumbi 300 yabonywe n'inzego za leta, bakanagerera abantu ibihumbi 150 kugira ngo baje gutora, byerekana yuko dukwiye gukurikiranira hafi aho amakosa yoba yarabereye, tugakuramo icigwa kuri aka kaga k'ivogerwa ry'ubudahangagwa bwacu. Ikibabaje ni uko ubutungane bwacu butakoze ibikwiye mu kuburizamwo ubusuma na ruswa mu matora. Aha rero tubwirizwa guca umurongo, tugakosora ibitagenze neza, tukanahakura icigwa. Tragem linia, să corectăm unde am greșit și să învățăm lecția. Igipolisi ca Israel cavuze ko casambuye urufatane rw'igendereza rwakorera Iran, harimo ku ikambi ya gisirikare yagabwe k'igitero ca drone haraheze indwi kikica abasirikare 4. Igipolisi cavuze ko abanya-Israel 7 bose bari bagize urwo rufatane bafashwe. Intego zabo zari ibibanza by'amasoko ntanganguvu n'ibigo vya gisirikare. Abashikiriza manza bavuga ko abakekwa bakoreye Irani ubutumwa 600 begeranya amakuru mu bibanza bihambaye no kumenya abantu bashobora kwibasigwa. Igipolisi cavuze ko bamwe bafashwe bariko barasuma urusaku ku munya Israel, igihugu ca Irani gikekwa ko cariko kirategura kugirira nabi. Intumwa idasanzwe ya Perezida Biden muri Libani, Amos Hochstein, avuga ko impande zose ziriko zirakora kugira zitora umuti uzorangiza rimwe rizima injyane ziri hagati ya Israel na Hezbollah. Amos yavuze ko bariko baragerageza uburyo bwofasha impande zose kwinjira mu bihe bishasha vyo gutera imbere. Ivyo yayivugiye i Beirut igihe ari mu nama n'umukuru w'inararibonye w'abashit na Biberi yahawe akazi ko kuja mu biganiro ku izina ry'umugwi Hezbollah.
ibitero vya Israel kuri Libani vyabandanyije n'ahari muri urwo rugendo. Mw'ijoro ryo kuw'Imana ibitero vyibasiye amashami y'amabanki aregwa gufasha Hezbollah mu kugura ibigwanisho. Mu kiganiro n'abanyamakuru, umuvugizi wa leta wa Israel David Mensa yavuze ko intumbero yari yo guhagarika ko amahera menshi ashikira uwo mugwi. Muri iri joro ibigo mirongo bitangirwamwo amategeko ya gisirikare n'ibibanza Hezbollah ibikamwo amafaranga vyatewe. Igisirikare ca Israel cerekanye idonido ry'ingene miliyoni 50 z'amadolari aza buri kwezi muri Libani aciye muri Syria avuye muri Iran. Israel ntizemera igisirikare citwaje iterabwoba ku rubibe rwacu rwo mu buraruko gifise intumbero yo kubangamira abanyagihugu bacu no gukora ubundi bwicanyi nk'ubwo ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10. Ikigo c'imfashanyo ca ONU gikorera i Gaza kivuga ko abategetsi ba Israel n'ubu babuza ko imiti n'imfungurwa bishikira abanyagihugu bari mu turere tugoswe two mu buraruko. Umuyobozi wa UNRWA Philippe Lazarini yavuze ko ibitaro vyarashwe kandi atamuyaga nkuba bifise mu gihe abakomeretse atawuvuzi baronswa. Israel ivuga ko ibitero vyabo bigambiriye guhagarika ko umugwi Hamas usubira kwiyegeranya mu buraruko bwa Gaza. Hagati aho umushikiranganje wa Amerika ajejwe imigenderanire Anthony Blinken yasubiye muri ako karere kugerageza kuvyura akariro ko guhagarika ingwano muri Gaza. Iyi mwumva ni BBC Gahuza miryango. Umushikiranganje w'amagara y'abantu bo mu Rwanda Sabin Sanzimana avuga ko ibitigiri vy'abafatwa n'ingwara ya Marburg vyagabanutse cyane mu gihugu. Sanzimana yavuze ko iyo ngwara yica itera umuriro mwinshi no kuva amaraso yagabanutse kugera ku rugero rwa 90% kandi ko atabanduye bashasha babonetse muri ino ndwi. Mu ndwi imwe murantunga. Umukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu w'amagara y'abantu kwisi OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yari yagendeye ikigo kivurirwamo abagwayi ba Marburg kiri ku mugwa mukuru w'u Rwanda i Kigali mu mpera z'iyindwi. Yarashimangiye ukuntu u Rwanda rwagwanyije ico kiza, anasaba indongozi kubandanya urugamba rw'ico kiza cica ku rugero runini. Abantu 62 nibo bemejwe ko banduye iyo ngwara na 15 bapfuye mu Rwanda kuva ku kwezi guheze. Igipolisi muri Mozambique carashe ivyuka bikoroza amosozi n'amasasu yica mu gushwiragiza abari mu myerekano mu kibanza ciciwemo mu kuwa gatanu abantu babiri bakorana n'umukandida wa mbere akomeye mu batavuga rumwe na leta. Amasanamu yerekana umukuru w'umugambwe Podemos Venancio Mondlane n'abanyamakuru biruka kwinyegeza inyuma y'aho amasasu arasiwe atumbera iyo bari. Abanyamakuru babiri n'umurinzi bivuga ko bakomeretse buke buke. Mondlane yiyamirije ivyibanze mu vyavuye mu matora yabaye muri uku kwezi kw'Idan. Urakoze Nina, iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Arambuye tuhere ku mugabane wa Aziya. Korea y'Epfo yampamagaje ambasaderi w'Uburusiya ishaka ko ingabo za Korea ya ruguru ivuga ko ziri guhabwa imyitozo yo kurwanira muri Ukraine ziva mu gihugu bwangu. Korea y'Epfo yamyishinja iya ruguru guha Uburusiya intwaro zo gukoresha mu ntambara bwagabye kuri Ukraine, ariko ivuga ko ubu noneho ibintu uko bimeze byarenze gutanga ibikoresho bya gisirikare. Bimwe mu binyamakuru byo muri Korea y'Epfo biravuga ko abasirikare bagera ku 12,000 ba Korea ya ruguru byitezwe ko bazagabwa muri Ukraine. Umunyamabanga wa OTAN Mark Rutte yavuze ko kuba ingabo za Pyongyang zagabwa kurwanira Uburusiya byaba ari ikintu gikomeye gikaza intambara. Inkuru ya Shaima Harire uri gukurikirana ibintu muri Tokyo muragezwaho na Primindi ku magenge. Mu mubonano w'ubuserukira Uburusiya Georgi Zinoviev icegera c'umushikiranganje wa Korea jejwe imigenderanire Kim Hong Kyun yiyamirije ivyuko Korea ya ruguru irungika ingabo mu Burusiya, aca agabisha yuko igihugu ciwe kizosubiza n'ingingo zose zibonetse. Zinoviev yavuze yuko gufashanya hagati y'Uburusiya na Korea ya ruguru biri mu bitegekanywa n'amategeko mpuzamakungu, ariko uwaserukira igihugu ciwe ntiyemeje ibivugwa yuko Korea ya ruguru yarungitse ingabo gufasha urugamba iz'Uburusiya. Kundwi heze urwego rw'igendereza rwa Korea y'Epfo rwavuze yuko abasirikare bashika 1,500 ba Korea ya ruguru barimwo abo mu ngabo zidasanzwe baja bamaze gushika mu Burusiya.
Korea ya ruguru ntaco irabivugako. Uburusiya na Korea ya ruguru vyarakomeje ugufashanya inyuma y'aho abategetsi bavyo Vladimir Putin na Kim Jong Un bemereje amasezerano y'urunani mu vyerekeye umutekano mu kwezi kwa gatandatu. Amasezerano avuga yuko ibihugu vyompi bizofashanya hagize kimwe giterwa. Ubuyapani na leta zunze ubumwe za Amerika navyo nyene vyariyamirije ugukomera ko gufashanya hagati y'Urusiya na Korea ya ruguru. Bamwe mu bahinga mu kwihweza ibijanye no kwivuna abansi babwiye BBC ko kwisuka kwa Korea ya ruguru mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine gushobora gutuma ibintu bigorana gusumba kandi ko gushobora gutuma hinjiramwo ibindi bihugu vyinshi. Tujye mu karere Bujumbura mu Burundi aho uyu munsi ubaye wa kane nta mazi agera mu gice cyo mu majyaruguru y'umujyi wa Bujumbura nyine. Ni ikibazo giterwa n'umuyoboro ujyana amazi muri icyo gice wangiritse hagati y'amazone ya Ngagara na Buyenzi. Kugeza ubu rero ibikorwa byo gusubiza ibintu mu buryo biracyakomeje. Ubu bamwe muri utwo turere bari gukoresha amazi yo mu migezi. Mu kanya gashize navuganye na mugenzi wacu Gildas Yuhundi Mpundu wanyarukiye hamwe na hamwe mu hari icyo kibazo, ntangira mubaza uko yasanze byifashe. Ahambere nagiye ni muri zone ya Kamenge aho nasanze abantu bariko baravuma amazi y'umugezi witwa Nyabagere ugabura iyi zone n'amakartier ya Ngagara, Cibitoke na Mutakura. Baguma banyuragiranwa, bamwe baza kuvoma abandi bagenda nk'uko umengo nibisanzwe, ariko ku maso byaboneka ko batanezerewe. Bamwe mbere baguma bidodomba bavuga ko bafise ubwoba yuko bashobora kwandura ingwara ziterwa n'isuku rike. Twavuganye na bamwe muri bo barambwira ingene ibintu byifashe. Nayo koza ivyombo, bamwe baroza ivyombo babibona nyene n'ingorane mutama, ahubwo nibarabe babirabe ingene vyogenda kwe. Natwe ntitubibona neza amazi n'amazi tukironka tunywa, abantu natwe bwe turabakene ntituronka amara kugora bijya bicupa binini byo gutekesha. Nima woronka kugira yaronka ibido kugira ironka udatanze 3,000 ntiworonka amazi. Nabo bayakuzana utafise 3 ntiworonka amazi. Twaje kuvoma kuko aho tuba byase kweri byananiranye. Umwanda ni mwinshi kuko ata amazi turonka. Guteka turiko turavoma nkaya yanyu urabona ko ari ibara. Turafise ubwoba cyane kuko ikintu cyose urabona umonye gikoreshwa n'amazi. Habwo ni ngorane nyene dusaba nyene abajeje intwaro bagihaguruka ico kibazo bwaturo nk'ukuntu turonka amazi. Jida, abo ni abaturage bamwe mwavuganye, none abadafite umwonga cyangwa uruzi hafi yabo bo babigenza gute? Nkuko nabibonye abafise uburyo bwo kwiyunguruza usanga bashize amabido mu miduga yabo bajabuka ahitwa za Gatunguru, abandi baja za Bwiza, za Nyakabiga na za Buyenzi baja gusaba ya mazi bakoresha. Ariko uretse abo hari abandi muri Ngagara quartier y'indwi hasanzwe hari amazi aduzwa avuye mu kuzimu, ivyo bamwe bita forage mu Gifaransa. Amazi yubatswe n'ishira hamwe yitwa Amazi Water. Aha rero nahasanze abantu isinzi nkumbure baba barenga amajana 3 bakoranye baje kuvoma. Rero kwera ubwishi bwabo hari abavuga ko bari bahashitse mu bucagucagu ariko ko gushika isaha 10 z'umugoroba batari bwaronka amazi. Jida, ibintu rero bimeze nk'ibitoroshye ukurikije uko aba baturage bavuga? Biragoye cyane, biragoye na cyane kubijanye n'isuku. Nk'ahantu hahurira abantu benshi ntivyoroshe namba. Uyu ni mugore akorera mu isoko rya Kamenge twahuye yari yuzuye agahinda, ni mu mwumvirize. Ibintu twebwe byaduteye umutima uhagaze kubera urabona ubu ugiye mu resitora amazi ugenda uyitwariye, aba nabo babitembereza bavoma ya nyene, inzara yako yo kwica urabirya, itwarete zugawe ugiye bakubwira ati nta mazi ahari, ngo uja ku mwanda mukuru ngo ntibikunda, ngo uja ku mwanda mutoyi ngo genda, ariko kubera abantu ari abantu nuja ku mwanda mukuru atera yagiye. Kuva ku munsi wa gatandatu ryarabaye nk'ibara, turabura ahantu hamwe twogikwigwa. Isuku ryase uhereye mu kazu ka sugumwe, washitse nta bintu hose akuronka uvuga hashitse. Dusaba n'ukuri abajeje intwari kibazo bagihagurukire n'ukuri ndaho turahwera turapfa nta kabuza. Ikigo gishinzwe amazi Regidezo cyo kirimo gukora iki kugira ngo iki kibazo gikemuke? Naciye aho umuringo tubapfiriye nahasanze ibimashini biga kuri 5 biriko birakazanya bitigita gose bigerageza gutunganya aho uwo muringoti wapfiriye utwara amazi mu buraro kubwisagara, kuko n'ahantu musi y'ikiraro c'uruzi ntahangwa. Rero maze igihe nahaca mu kanya twahahuriye n'umuyobozi mukuru wa Regidezo Dr. Engineer Albert Manigomba, yari yaje kuraba uko ibikorwa biriko biragenda.
yambwiye ko bariko barakora ibishoboka byose kugira amazi azobe yasubiye kuboneka bitarenze ku munsi wa gatatu ni mukurikire. Turavyizeye neza yuko ivyo vy'imfata kibanza hazoshika kwa gatatu twahejeje kandi twari n'ivyo twabaye turakora turarondera izindi nzira turacishamwo kugira turabe yuko hoba hariho amakaritsiye amwe yo bararonka amazi twagize ubuhinga turakatisha amazi amwe tuyacisha harifo muri quartier industrielle aho ubu amakaritsiye yepfo no kuvuga za industrielle za Mutakura za Cibitoke yepfo na Ngagara yepfo kubandanya na Kinama yepfo ndibaza n'igice ca Carama kirashobora gutangwa kuronka amazi mu none mwanya uri kuraza hari n'amaze kuyaronka bamaze kubitubwira ubwo n'ubuhinga tuko turakoresha mugabo hari ya ruguru hari amakarita ari hejuru ku burebure amazi birazagora gushikayo kuri ubwo buhinga twabe turakora ubwa mbere bwo kuyakatisha baza kuyaronka niyo twamara guheza ibikorwa turakora ngaha turiko turakora ingufu zose zishoboka nk'uko bivuze hazashike kwa gatatu twamaze kubiheza. Inkuru ya uhagarariye ikigo Regidezo rero ni usoje inkuru ya Jidas yihundi impundu akaba tugejeje no kwisamo yazibura minota 15 mu Rwanda no mu Burundi muri studio za BBC London ni saa 1:45. Iyi ni BBC Gahuza miryango rero yumva no kuri Kiswahili FM muri Uganda. Mukanya turakomeza amakuru arambuye turajya muri Uganda mu gace kabamo abantu benshi bafite ikibazo cyo kutabona. Ni Prudence Ngiyumva. Reka ariko duhere mu Rwanda aho inzego z'ubuzima zivuga ko zifite icyizere cy'uko virusi ya Marburg igenda icika intege ndetse ishobora no gutsindwa burundu mu gihe cya vuba. Hagati aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryo riravuga ko bidakwiye gushyiraho inzitizi ku ngendo n'ibikorwa by'ubucuruzi kubera ko u Rwanda ngo rwerekanye ko rushoboye guhangana n'iki cyorezo. Umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus wari mu ruzinduko mu Rwanda yavuze ko gukumira ingendo ku baturuka mu Rwanda byadindiza ubukungu bwarwo kandi ruri mu nzira yo guhashya indwara. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa mu murwa mukuru Kigali. Mu kiganiro yarayahaye abanyamakuru i Kigali, umuyobozi w'ishami rya Loni ryita ku buzima Tedros Adhanom Ghebreyesus yashimye u Rwanda ku kuba ruri kwitwara neza mu rugamba ruhanganyemo n'icyorezo cya Marburg. Dr. Tedros yavuze uburyo u Rwanda rwashoboye kugerageza urukingo ku buryo bwihuse ndetse n'ingufu abaganga bakoresha bita ku barwayi, nyamara bamwe muri bagenzi babo barahitanywe n'iyi virusi. Uyu muyobozi avuga ko nta mpamvu yo gushyiraho ingamba zikarishye kubera ko u Rwanda rwashoboye kugabanya umuvuduko w'icyorezo. I would also like to reiterate that dushingiye ku bugenzuzi bw'amakuru ajanye n'icyorezo, OMS iratanga inama z'uko hakugwaho gukumira ingendo ndetse n'ibikorwa by'ubucuruzi kuko bidakenewe kandi bikaba zohungabanya ubutunzi bw'u Rwanda. Uretse kubangamira ubutunzi nta kindi rikumira ryozana. Ibihugu byinshi byubahirije iyi nama, ariko hari bimwe byashizeho amananiza ku ngendo ndetse n'ubucuruzi. Turasaba ivyo bihugu gukuraho ivyo vyemezo. To reverse those restrictions. Imibare itangazwa buri munsi yerekana ko umuvuduko wa virusi ugenda ugabanuka ndetse ko bishoboka ko icyorezo cyarandurwa burundu mu gihe cya vuba. Dr. Sabin Nsanzimana ni minisitiri w'ubuzima. Tumaze hafi iminsi 6 ntawanduye iyi virusi ugaragaye mushya ndetse n'abitaba Imana ntawe twabonye muri iyi minsi 6 ishize. Biratanga icyizere nubwo icyorezo kitararangira, ariko bikanatuma dukomeza imbaraga zose kugira ngo haba hakiri icyuho, haba hari umuntu umwe cyangwa wahuye n'urwaye tutaramenya tube twabasha kumugeraho. Minisitiri Nsanzimana avuga ko yishimira urugero rwo hejuru rw'abarwayi bakira virusi, abakize basubira mu miryango yabo ndetse bakaba bagomba gukomeza ubuzima busanzwe. Gusa ngo hari aho baba bishishwa nabo basanze kubera gutinya ko baba batarakize neza. Turashaka gushimangira ko batagomba guhabwa akato kariko kose, ahubwo tubafashe baciye mu bihe bitoroshye. Hari n'abatarakira n'ibisigisigi cyangwa uburyo icyorezo cya virusi yabashegeshe, ariko hari n'abatarigeze bagira ibimenyetso bikomeye bahise umubiri wirwanaho bafashwa kuba bayitsinda mu mubiri wabo. Kugeza ubu abantu 45 nibo bakize iyi virusi kuri 62 bayanduye.
abantu 2 nibo bakiri kwa muganga bavurwa mu gihe 15 bahitanywe n'iki cyorezo. Abasaga 1000 bamaze guhabwa urukingo, bakaba biganjemo abakozi bo kwa muganga. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza miryango i Kigali. Tuve Kigali tugiye mu majyaruguru y'u Rwanda muri Uganda. Abantu barenga miliyoni 100 kwisi nako munsi y'ubutayu bwa Sahara aho ni ku mugabane wa Afurika babayeho bafite ikibazo cyo kutabona na gato. Ibyo ni bivugwa n'imibare y'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kurinda ubuhumyi International Agency for Prevention of Blindness mu magambo y'icyongereza. Muri Uganda honyine abantu barenga miliyoni 3 bafite iki kibazo, kandi kabone n'ubwo benshi mu banya-Uganda babona ubuvuzi mu buryo bugari, abatuye mu bice by'icyaro bo bagorwa cyane no kubona ubuvuzi bw'amaso. Mu burasirazuba bwa Uganda rero umunyamakuru wa BBC Agnes Penda yasuye ahantu haba ababana n'ubumuga bwo kutabona ariko biyemeje gufashanya. Inkuru ye muragezwaho na Mark niyo nkuru. Yicaye ku gatebe imbere y'inzu yiwe, Moses Mugabe w'imyaka 53 ariko yigisha abana biwe ingene basoma inyandiko y'abatabona Braille mu Gifaransa. Wayo maso g'omutonzi okumwebaza senga Imana nkayishima ku mpano y'ubuzima yampaye. Inyuma yo guhuma, Moses yashyizeho umugwi Group of the Blind ugizwe n'abantu 25 bafise ubumuga bwo guhuma no kundi gutakaza kubona gutandukanye. Babana hamwe mu rugo rurimwo inzu 10 mu gisagara ca Rubu ku nkengera z'ikiyaga Victoria. Guhuma byarambabaje, narahungabanye cyane kubera ko numvaga ibyanjye birangiye. Nababajwe no gutakaza inshuti ndetse n'ibindi nari ntagishoboye kwikorera. Uwo mugwi wagendana ubumuga bwo kutabona urahura rimwe mu ndwi uganira ibibazo nyamukuru biberekeye. Nti tuliwo mu bwegayisi nga twasobola okutandikawo. Twatangije itsinda Rubu ry'abatabona nyuma yo kubona ko umujyi waduhezaga kuko tutabona. Duhura n'ibibazo byinshi uhereye ku bisambo bitwibasira kubera ubumuga bwacu, akarengane duhura nako iyo bigeze ku gusaranganya umutungo w'umuryango. Kuri bamwe ndetse kubona uwo mu rwubakana n'ingorane. Tuvugana uko twafashanya kugira ngo abana bacu bagume mu mashuri, uko twabagaburira ndetse n'uko twabambika. Muri Afrika yo munsi y'ubugaragwa bwa Sahara, abantu barenga miliyoni 100 baragwaye ubuhumyi kuva ku kutabona neza gushika kutabona na gato, nk'uko bimenyeshwa n'ikigo mpuzamakungu gikinga uruhumyi. Ukutivuza ingwara za cataract, diabete na glaucome biri mu mvuko zigenza zo guhuma. Aye obulamu buno tubukumye tutya. Uruhumyi rurashobora kwirindwa n'imiburiburi gushika 90% yabo rufata, ariko kugira ngo bishoboke ubuvuzi butezwa kuboneka ku bantu nk'abo muri Rubu. We are training doctors. Turiko turigisha abaganga. Leta ibahimiriza kurenzaho bagashika ku rugero rwa master mu buvuzi bw'amaso kugira babe bakaruhariwe mu kwitaho amagara y'amaso. Eye Muganga Alfred Mubangizi, umuhinga w'ingwara zo mu gice cy'isi kirangwa n'ubushuhe n'imvura nyinshi, maladie tropicale mu Gifaransa, avuga ko leta iri kwiraha agashiruka butabaganga bacimenyereza umwuga wo kuvura kugira ngo banonosore ibyo kuvura amaso. As I talk nowadays. N'ubu tuvugana hariho amafaranga kushaka kurihirwa kwiga. Leta iratanga amafaranga kugira abantu baje kwiga ku buntu. Leta irakurihira kugira wige igice ca master cyangwa unonosore ibyo kwitaho amaso. Specialize in eye care. Uganda iracafise ubukene bw'abaganga b'amaso, ico kibazo kirakomeye na cyane kubera ibisagara mu mitumba. Tugarutse muri Rubu, Moses yizeye ko abakiri bato bafise amahirwe gusumba. Ekisondo cyafe kigama cyetaga basome. Ikintu cyonyine nizeye kandi nsabira abana banje, ndabifuriza kuzarangiza amashuri yabo. Ndifuza ko bazabona impamyabumenyi zikomeye nka masters ndetse na PhD. Niba bashobora kwiga no kurangiza amasomo yabo, nta muntu uzamenya ko batabona. Abantu bazareba gusa icyo bagezeho ndetse babe n'urugero ku bandi. Inkuru ya Agnes Penda itugejeje ku isaa 1:07 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kiganiro nacyo kuri wa kabiri twabateguriye
ugiye kumvugisha se ukabanza gukenguza. Vuga buhora ahubwo. Ni ibiki? Ndebera ahubwo niba nta bantu bashobora kutwumva. Ntaboda, ndabona bose bahugiye mu kazi. Pascal se wari hehe? Ngira ngo yajyanye n'abandi bayede kuvoma amazi. Okay. Ubu noneho banza twakwiganirira sha. Hari ikibazo se? Nyine. Ni 12:45 kuri BBC. Isango nejo rero hano kuri BBC Gahuza miryango, reka tugume Kigali. Ijambo de Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC Gahuza miryango. Mwereho neza mwese abateze amatwi BBC amakuru y'imikino aribanda ku isiganwa mpuzamahanga ry'amamodoka mu Rwanda. Karan Patel ukinana na Tosif Khan baturuka mu gihugu cya Kenya bakinisha imodoka ya Skoda Fabia R5 batsinze isiganwa ryamaze iminsi 3. Patel w'imyaka 33 ni nawe wegukanye irushanwa ry'umwaka ushize, avuga ko intego ye ari ugutwara ikamba rya Afurika byibuze 5 yikurikiranyije. Imihanda yo mu burasirazuba bw'u Rwanda cyane mu bice bya Bugesera ku ntera ireshya n'ibirometero 360, Karan Patel yakoresheje isaha imwe iminota 37 n'amasegonda 47. Umubare w'abagore mu isiganwa warazamutse, abagira kuri 6 bitabiriye Rwanda Mountain Gorilla Rally. Queen Kariminya umaze kumenyerwa cyane mu isiganwa ry'amamodoka mu Rwanda ukinana na Olivier Ngabo muri Subaru Impreza barangije ku mwanya wa 10. Queen ahabwa igihembo cy'umuderevu kazi witwaye neza, ndetse Sandrine Sheja ukina isiganwa afasha Giancarlo De Vite muri Mitsubishi Lancer Evoten yegukana igihembo cy'umufasha w'umuderevu witwaye neza. Bo barangije ku mwanya wa 7. Karimpinya avuga ko icyo babura ari ubushobozi bw'imodoka. Abapiloto bo mu Rwanda je ku giti cyanjye turashoboye uyu mukino dushobora kuwukina kandi tukagera ku ruhando mpuzamahanga, ariko uyu ntago ari umukino usanzwe, ntago ari nk'umukino ukoresha imbaraga z'umubiri wawe gusa ukinisha imodoka. Usaba ko uba ufite ubushobozi. Nkaba nabonera no gusaba abaterankunga, abafatanya bikorwa batandukanye na leta ko yagerageza ikadufasha kubona uburyo n'imbogamizi, kubera ko ngiye nk'imodoka yanjye iranduta irusha imyaka yanjye. Icyo kita kigaragaza ko ari imodoka ifite imyaka myinshi kuri iyi si. Ku manota 35 isiganwa ryo mu Rwanda ryari rifite ku ngengabihe ya Afurika, Patel yahise agira amanota yose hamwe 140, mu gihe umukurikiye mu guhatanira ikamba rya Afurika Jas Mangati wo mu gihugu cya Kenya afite gusa amanota 28. Isiganwa rya nyuma risoza shampiyona ya Afurika rizabera mu gihugu cya Kenya mu mpera z'ukwezi gutaha. Nkiri mu Rwanda kandi shampiyona y'igihugu y'umupira w'amaguru yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Imwe mu mikino yabaye, APR FC ejo ku cyumweru yatsinze Gasogi United 1-0. Kuwa gatandatu Police yari yanganyije na Gorilla 1-0. Kiyovu Sport ikubitirwa i Rubavu na Marine ibitego 4-2, naho Rayon Sport yo yari yatsinze Bugesera 2-0. Ni mu gihe Etincelle yatsinzwe n'Amagaju 3-2 ku kibuga cyayo cy'Umuganda. Police ni ya mbere n'amanota 12, ikurikiwe na Rayon Sport ifite amanota 11. Mu gihugu cy'Ubwongereza English Premier League yarakomeje ejo. Liverpool yatsinze Chelsea 2-1 ikomeza kuyobora shampiyona. Hagati aho Arsenal y'abakinnyi 10 kuwa gatandatu yanyagiwe na Bournemouth ibitego 2-0. Amakarita y'umutuku akomeje kwiyongera mu bakinnyi ba Arsenal inyuma yaho muri uwo mukino umukinnyi William Saliba aherewe ikarita itukura mu gice cya mbere cy'umukino. Ni ibintu bikomeje kwibazwaho cyane kuko Arsenal imaze guhabwa amakarita atukura 3 kuva shampiyona yatangira. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari nabahitiyemo. Gendi Yves Bucyana. BBC Gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose.
urakoze Yves Bucyana ni nawe utugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Utabashije kubikurikira ushobora kongera kubisanga kuri BBC Gahuza.com. Twafashijwe ku buhanga bw'ibyuma na Gabriel Organ kugira ngo amajwi hakugeraho ameze neza. Agenda Prudence Nyumba wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango kuri mugoroba na hejo kwa kabiri uraraharyana. Thank you.